Aya maso y'imbwa yagisibije cane hirya nino n'amarira uwahoze ari maso y'inyana ubu ni maso y'imbwa oya ntaraba ubwiza naho wabusanira irengarataka akagukoza isoni yewe muntu wishimira ubu buzima utaramenya ko buhinduka ngwino uraba abo yahoze yera ingene asigaye atukura akaba karabaye ariko ntibidukange kira kiza kitapita aya maso y'imbwa. This is Flash TV. We shine to progress. Yeah man, hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Nariko turashima uhoraho yeremye ijuru n'isi ora dushoboza kubandanya dukora ibikorwa nk'ibi mvabwenge umunsi ku munsi kwizera yuko bibashimisha everywhere you are. Of course ino ni Fresh TV 257 call me Ndikuriyo Leonce the son by Dr. Vro aka Diko behind the camera ndikubona umusore muto ariko munini mu bikorwa yitwa Prince Kiss. Uyu musore nakiriye mwakira gute? Je nifuza yuko twinjira uko yivuge nk'umuririmbyi kabisa. Twinjira uko yo aya maso y'imbwa aya maso y'imbwa yagisibije cane hirya nino n'amarira uwahoze ari maso y'inyana ubu ni maso y'imbwa oya ntaraba ubwiza naho wabusanira irengarataka akagukoza isoni yewe muntu wishimira ubu buzima utaramenya ko buhinduka ngwino uraba abo yahoze yera ingene asigaye atukura akaba karabaye ariko ntibidukange kira kiza kitapita aya maso y'imbwa aya maso ari haso kandi haso ziri so homagara icindi ntambara toye kwambara igitambara ku maso. Thank you. Oya suremo ko kanongo ndambara homagara icindi ntambara toye kwambara igitambara ku maso. Of course tuba twambaye igitambara. Aya maso y'imbwa aya maso ari haso kandi haso ziri so kweli homagara icindi ntambara toye kwambara igitambara ku maso. Turakwambaye ibitambara. Yes. Ya maso yagufasha bari so uba wambaye igitambara kimwe. Uyu muhungu ni gihebera yezi ingorane amaso y'imbwa kumengo wayagwaye gamusore. Oya je narayakize. Warayakize. Yego narayakize ariko yagiye amereye fo. Wari wayagwaye. Ubu mugabo numvise ngo agire yatake. Umugabo yitwa Happy River. Asha tobobo yarindiye. Urazikune yankwenga. Asha nguma ndamusabira ku Mana na bamufata. Oya Nikon ko bumwipfurize nabi. Uzi ngene ajyana amana. Nyene uburyo ababaza birahambaye nta n'umuntu wo kwifuriza ko. Oya nanje yanciye ko ndayazi. Je musi nenda yagwaye yarantwenga fo. Ndamwegereye ngo abantu b'amaso y'imbwa ngo hari ngo biruke. Donc kugeza n'igihe no muri hidden talent wirukanwa tuzohagaruka ayimbwa yakize. Eka nagarusa yakize. Oya wasubira kuboneka. Pole sana kabisa na Kirema young boy n'umusore akiri muco kabisa yitwa Nikon the Fire. The Fire kabisa. Umwe mu bantu je nkunda uburyo hateye ikiza habaye umuzure habaye ibintu aba yaririmbye. Asha coronavirus niho batambonye gusa. Ego coronavirus niho wayivuzeko. Byose kabisa uba wavuze. Nimwe mu ndirimbo numvise sana ga production yakozwe nande? Sipije ari karavuza neza. Best niwe yakoze mastering. Ego. Mani mwahagurutse nta gukina. Nyene twa dukeneye quality igezweho. Kabisa. 2024 ariko. Oya je ndashaka kumenya. Amaso y'imbwa yaragukubise kugeza igihe uvuze ati ntegereza kuyaririmba. Yewe je ndibuka umunsi wa mbere mfata narikangwe sata z'ijoro. Sanga amaso yamatanye.
eka kugira ngo nshike muri dusha nikubite ku rukombe rw'amazi nagenda numviriza adresse y'amaboko ayaye yakareka ni mabi ni haso ndavuga ati reba ishobora kwijana makanda yavyaza umusaruro atarankoreye ko nanje reka ndayakorere yego nega niko ni nk'ubu hambavu yo kuvuga ati bino bintu byarankubise reka nanje ndavyivuge niko no bifata nk'ubu mu maso y'imbwa ino ndirimbo yitwa Amaso y'imbwa anukuntu mba numva ino ndirimbo intwe gasititwe itwengeje ahubwo ni kikiza gitwengeje we ikiza ubwaco ni kitwengeje ikiza kirababaje ahubwo uburyo uba wahise ubiririmba nivyo biba bitwengeje mba numva bikwengeje ukuntu ngo amaso ariko yibaze vraiment amaso y'imbwa agafata abantu ugasanga umuntu ahindutse nawe imbwa jewe nagiye kwirondera kuri YouTube ryari bambwiye ngo wasenga nimba ko ngo Amaso y'imbwa nandika title ngo Amaso y'imbwa nibaza ati ntayo nzakubona nimba ruje kwikoko abantu zambone ndayiserukiye ko gana bati rero ayimbwa arahafashe kabisa hoba hari ubutumwa buri ndani bundi umuntu washatse guha abantu ubutumwa buriyo cyane cyane ko nahagaze ku guhumuriza abanyagihugu kuko ikintu kibabaje sana nimba we byaragushika yagwara haco yavuga ko mubabaro urimo donc hanini nahagaze kugira ngo mpumurize abanyagihugu bumva ihumure uyagwaye ntaco avuga ati karabaye yigirwe kure y'umugore umukunzi ntiyigirwe kure y'umushari wiwe kuko benshi barinubana niko nimba rero ajya twumvise ariyo n'abandi bumvise shaje mbamona nyene na nyina w'abana bo mu bwato banze wegirwe yo madamu agaruka nakize canga nawe akakubwira ati ndagiye nzogaruka abantu wavuze ngo abari bafise ayinyana abo bafise amaso y'imbwa uwahoze ari maso y'inyana wahoze ari maso y'inyana hano nubona ko warengereye abigemeka ubu ba maso y'inyana bahindutse amaso y'intore sinabarengereye cyane kuko inyuma yaho naravuze ngo ntabwo araba ubwiza nubwo wowe usa n'irirenga arataka ntaraba gusa gute ushaka kubura umutegesi kanaka donc ntakurabira asha ntiyubaha ako karusha uvuze nakabonye muri comment sinzi umuntu yari yanditse avuga yuko uyu mukobwa TikToker komeye yitwa Ani Ingabire uramuzi Ani Ingabire nawuzi bavuga yuko ngo nawe ngo yagwaye amaso y'imbwa Chambona abantu muri comment ngo none ngo niki gitangaje ngo nukuva rero ngo yuko afise ubwiza ngo butangaje ngo hamwe ngo amaso y'imbwa atomfa twese ni hatuyoye kandi muri abastar ari cyo tubaye bwarubaho kandi ko intu yakira ku ruturori tura yarakize amaso y'imbwa yarakize cyane utuntu tw'imisi tuba tukiriyo tuba turiyo ntaca yihuta kugenda ubwanya ntabwo yihuta arashaka kumara ko hafi ngira nk'ukwezo gusa bivana n'imiti wabandanije ugira Nikon kabisabona yuko ebana look y'ubustar itera imufata umunsi ku munsi werukana mani no ku matwi utaragira none nabonye waragize uko bigenje nyene kimya kugira ngo tugume turaba yuko biryoha kabisa ega iyo utese two gufungura turyoshizemo ikirungo sivyo nabo dufunguriye batujya bumva akayabago uje n'umushisi avuga nti nzosubira kwitembereza kwa naka ndabe ko nokongera gufungura kabisa so Nikon hari abantu bakunda kuguconfusing iyo bumvishijwe ryawe bakumva imikorere yawe bakaguhuza n'umugabo yitwa Liver Boy canke Happy Liver mupfana iki genda mwitwa Tobo Boy bo Liver ni frère wanje n'umuvukanye ya Liver ni umuvukanye yego wow ni mpamvu no mu majwi mu kurimba hari uburyo bahakwa kumva ngo harimo canke mu backing voice abarimo kenshi ntabarimo ni none eka kuvuga kumwe donc ntibitangaje muva ku gishitsi kimwe yego yes ariko ntituvuga kumwe oya je numva atari jana kwijana mugabo harimo utuntu harimo utugozi twijwi dutegerezwa kuzamo kabisa ubu je bisa kuvuga nk'ubugabo reka ijwi nyene rikomeye cyane iryo sijya hose zobanze wikorere saba kugira akantu ugira akantu uje n'amagi menshi kera bahora baduhenda yuko ngo ni imyotsi iri mu bizanijwe isinze mwose umeze gute gabasha I mean twatuntu kw'abastare koko nari n'utwa abastare gusa uraza abantu badukogota mu iseta atari n'abastare atani impano bafise niyo gutamba oya ni ya TikTok naba nawe utunywa mugabo ufise impano yo kuririmba natwonywa hajya ibishoboka kwega ku batayugane wapi kabisa
no bikwegera cyangwa ukwega kwa haruri ibintu bya ntuze nimba ari shisha nimba ari rujya gongera goca rumpenuka yo rujya n'uruntu rukwega abantu bihevye oya ivyihebe none ga ni wewe burya abastar keshi ngo bafise swing zawe wowe swing zawe nk'umustar ni za n'umuziki gusa no kwijoyinga umuziki kabisa nawe ibyo gusa ndawumva uvugije utu tuntu rimwe ngo tukwinyavya mu makaritier uja kuraba abana iki inzoga ngo amapati je hari n'igihe nibagira ko weekend ibaho oya kasanga ndipoyeho muto kandi mugana ivyo uri mu bantu nubwo ejo bundi pati heruka ntakubonye ariko kenshi burya ngo bawijamiye we muri hidden talent witekaniye tu bo sometimes mbana hapitiye no ega je simba hidden talent ajya ni ku kazi okay waje ku kazi dimwe ya mbana je ku kazi okay indi misi tu no kwijamira muhira ukaruho ya nipoye ndiko niyumvira tumbe n'igiki no bandanye nk'abakunzi wow kabisa ugiye kubandanya rero ino nzira y'umuziki canke uratera ikirenge muca mukuru wawe munaduhereze n'ama movies bo vyose twobikora ariko hanini impano yanje nkunda ni n'umuziki kuko film irimo grand frère wanje urumva sino mutera kwese ndikokina amasinema usibye ko naje nayikinye inyota nakubonye mu nyota mukazi inyota mega yari ni wawe banje na YouTube iri no kuri YouTube yanje gusa no kwipima byose tukaraba yuko nihe byotangura gushakare mugabo impano yanje n'umuziki sinema ndakina rimwe na rimwe mugabo uvuga ati reka mukuru wanje wewe ndamurekere cyane mugabo nanje ngira hande hantu mbarezwa nubwo nawe nyene mbona abacanga noze wavuze ri tobo boy yaje barakubwira tuno munsi konde boy w'Ibujumbura ati ntibumuhigira handi hantu ni tobo boy river boy kabisa ngemo bahongo babakubwashije ibintu umuhamagaro narawitavye umuziki nukuwukora hasi hejuru turaza kumwakira nyene mu masaha atari menshi atubwira uburyo ariko arahunga film aza mu muziki atera mutoya uyu ibazivuna ko yaguteye mu kirindi tobo boy fata bakubite muri cinema umuziki yerekera The Fire maenda bacange barekere The Fire abadomeke nabara ukubita kabisa ntaworeka kumutera integara bishobora aho hashu kiza ciwe ni multi talent byose arakubita byose arahushura aho ubona nejo tubonye reka ridandariza nk'amafera bito ibatse ega nayo ni impano cyangwa ukamusanga mu isombe adandaza isombe cyangwa mu isite ngo sinagataye ko n'agaserenge kiwanje Costa ni atari bonyene byose umuntu abakwiye gukora byose atagucagura kuko umenya niki kikubesheje hejo ariko niko tubaze imezi tutakubona rero burya amaso y'imbwa nayo nyene nubwo yakubabaje yashimira aratumye ugaruka mu gakino siri nawe nakwepeye jenbu mpari menga harazi amezi menshi atandimba yawe nshasha isose ndiko genda kuri YouTube hari kidirimbo yanje yitwa birashoboka y'ubuzima birashoboka no nimaze demo ego birashoboka hama inyuma yaho hari yindi yari maze demo yitwa hahiye hahiye yitwa Big J hahiye sha inyuma yaho narasohoye EP yitwa New Generation ndakora n'indi yitwa New Generation video yayo nyene kandi ahubwo ibikorwa nimwe mutabibona sha uri mu kazi wa muhungu we burya nawe wari tatu byinshi n'abantu bagende baraba ibikorwa kuri Nikon the Fire niyo YouTube yanje donc bareke kuza bavuga ngo ntitukubona kandi ndiko nkora ariko uwo muntu nawe oya barabe ibikorwa byawe je rero mba nanapininze burya nk'umuntu amaze gupininga barabe link hasi nitangura bagende barabe ibikorwa byawe burya biba ari byiza ko umuntu utuma umugaya cyangwa ukagaya ibintu byiwe mugabo warabiravye na cyane kabisa ndashaka turi kubitire gatoya kuri hahiye ega tuba dushaka abantu bumve agahogo kanyu katari mu ivyuma nubwo nyene katameze neza CPG adahari twumve ko mushobora kurerera oya agahogo ni sawa amaso y'imbwa ntatuma umuhogo uziba hari igihe nyene usanga umuntu yaraye asha atanze ahubwo nywa oya turaratukorereka turara mu studio bo jumpa chini mtoto ni layini yupo nami niko makini uyu mwana ntiyomvanga ntiyonyagara nuwotingayo chakumbagara kindagara kamata kidogo ebu nyonga kidiarasi nipe kama chafari pupa jojoringo na bongo ripo ntawoja umusongoriko fashi barabara nacanye maremare nta kuzimya ongereza umuriro say bikwako mbona wataniroga ira kwako mimi sina uoga hao ni watoto wa kishoga densi nami fire baby cheza nami kweli
cucuma niko nivyo bintu uririmba wa muhungu we ko benga birakurengeye uko muri ko benga birakurengeye ukiri umusore muto kweli bo ntibiturengeye ibintu byane mbali ringo kama kidiarisi ringo nyonga kidiarisi kidiarisi unayua kama wakomani sinaona gisi wanacheza vile vya gisi wana ile mambo ya zegembe wengine huko ngotia mambo za kidiarisi niko nginde bintu wabimenye gute ko mbona warutse vuba oya igati twarutse vuba turashaje mwana wa mama ya twabasaza basi yoka bari nkari pano mvuze ati aramiza akabuye k'abagabo aje bintu yakoze uvango banyonge kidiarisi manamenga ega twe tubiririmbira ababikunda okay ya kugira ngo bo uvuga nk'ubu urashobora guririmbira ibintu abantu canke gusereva ikintu abantu wewe utabona jyako ya nk'ubu ndashobora gukora nka video ndiko nkwegama ya matabu uvuga nywa za nzoga zikaze canke ngira ikindi kintu kandi mu buzima busanzwe atavyo nkora just kugira ngo nshisiga histoire yanje okay kugira ngo abantu babone kijya ndiko ndakora ko kijana nivyo ndiko mvuga niwe Nikon the Fire kabisa tuba twakeneye baza kuba mwamubonye mukanamwumva hasi hejuru Nikon the Fire hari ikintu gishasha woba utegekaniriza abantu kuko numvise ntabwo ukunze gusinziriza abantu oya kirahari nyuma y'amaso y'imbwa urarindira kandi kiza gutera canke mu gikoni ufise ibintu byinshi na cyane ko mu makuru mfise nyine harimo kurara muri studio kenshi cyane bo mu bisanzwe ntitwoguma turindira ibiza kuko impano yacu ntabwo yerekeye ku kiza dukora ari kwikiza kihabaye so bitega indirimbo shasha kandi y'urukundo canke y'ubuzima canke y'uguhemukirwa hagati muri izo mugabo urabona yuko ishobora gutangura cyane ifite amahirwe menshi y'urukundo irashobora kuba y'urukundo ariko guhemukirwa izo bari iwawe wenyene canke ni collabo wanje njenyene kabisa sinzi yuko rero arakajambo kamwe canke tubiri kuko danka vyakunda Nikon nta gutamba wirorera nk'ubutangiye kugira abafana ufise abantu benshi ba boss baba bavuga ati twumva ko kwemvetisa mwazi no mpano sinzi yuko arakajambo canke ikintu usaba canke n'indi ntererano umva wobwira abantu hanyuma twe duce duherekeza umuntu tukamubwira ngo naho ubutaha cyane interano ya mbere novuga no yerekeza ku bafana ndabasaba interano bwanje muri rusange kugira ngo bakomeze kumushigikira kunyama hafi nka NIKON THE FIRE bakunda ibikorwa byanje bagende babirabe baba batarabibona kuko isiragutse igihugu ni kinini n'abantu ni benshi umuntu ashobora kuba ataragura imipaka ngo ashike hose hashoboka rero ku bataraja kuraba ibikorwa byanje niko kanya batarifuza kunshigikira no kunsupportinga niko kanya baje kuri YouTube ya NIKON THE FIRE barabe birashoboka kuko niyo ndirimbo novuga ikurikirwa y'amaso nakarimbo keza k'ubuzima ahubwo nyabona rero uko twanatanguye aba ariko duheza turangiriza mu munyenga wo kandi ga freestyle sinzi nimbuto kubita kuri birashoboka canka kandi kantu ibibazo byose ugenda ucamwo birafise amaherezo ibigeragezo uhura navyo birafise ibisubizo uracika intege ukuzura ivyipfuzo mama ngo ivyawe vyama mu mwihwezo ntacigera kigera ku musozi ukabura umutuzo ukuzura ivyipfuzo yoho uko ubuzima burutana wogira ngo nagahahazo biranansiga ubwenge iyo mbona umwamati y'icorezo abaruha cane sibo babona ibiporezo ejo burakeye uronka ubugari n'inkoso kwiheba bifute mu yawe migenzo ibuka ko rugira ariwe nkizo bacicobona wagacicanzo ejo ni heza birashoboka humura yes ejo ni heza birashoboka Emani harimo n'insubirajwe nyinshi ni wiyandikira yego nganje namjemba numva n'ikirundi kiza ari kintu wavuze nimba ari inkozo nimba ari gise uronka ubugari n'inkozo biranansiga ubwenge iyo mbonye umwamatiza icotezo icotezo nicotezo yego icotezo nico kintu nibaje tinya kino kintu n'umwami bavuze ngo yaratijije urushinge urushinge rugiye gushora rero urumva ubuzima buraduga bukamanuka umutarakenera umukuru cyane cyane kusanga mu buzima tubayemwo abaruha cyane ngo atari bo babona ivyo gufungura bikwiye
ugasanga umuntu yirirwa ku nkorofani yikoreye imizigo asha atahana bitanu mugo no nyine umuntu tuvuganye hari uwakiye 100 hari uwakiye telefone ati nyarukutore 100 uza ya mafaranga yawe kandi reka mubwira ati nta kanya afise ukora ejo saa 5 ariryamye bwari ubundi ariko atereye ibeto ngo ntirara arindiriye 3 ku mugoroba 5 naye ubuzima rero urumva ni hatari kabisa nibaza ko umusoro abasigiye na message niko ni wakoze kuza tugushimire cyane ndakwifuriza iterambere merci beaucoup namwe mwakoze kutwakira kabisa make your comment guys turacakeneye bya byumviro byanyu na cyane cyane yuko tubikunda cyane ringira kamaro we love you so much ciao ciao This is Flash TV. We shine to progress.